Sekafa Club Cup ni irushanwa ry'amakipe y'umupira w'amaguru ritegurwa na Sekafa. Ni irushanwa rizwi nka Kagame Inter Club Cup kuva mu mwaka w'2002 ubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangiraga kuritera inkunga. Ni irushanwa ryitabirwa n'amakipe y'amakarabu yo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse no muri Afurika yo hagati. Uyu munsi tukaba twaguhitiyemo kugaruka ku ikipe ya APR yatwaye iri rushanwa inshuro 3. Tugiye kugaruka ku muvumo cyangwa se umwako abareyo bagenda babashinja ko ikipe ya APR itakura igikombe hanze y'u Rwanda, aho bashingira ko inshuro zose yageze kuri finale itigeze itwara igikombe n'umunsi n'umwe. Reka tugende tunyuramo mu nshuro yageze finale n'igihe yagiye itwara ibikombe, aho mu nshuro 8 yageze kuri finale ikaba yarabashije gutwaramo ibikombe 3 ariko ikaba yarabitwariye mu Rwanda. Izindi nshuro 2 yageze ku mukino wa nyuma ikaba yari iri mu Rwanda, mu gihe izindi nshuro 3 zo yaburiye igikombe hanze. Reka dutangire ku nshuro ya mbere ikipe ya APR igera ku mukino wa nyuma. Hari mu 2000 Sekafa ikaba yarabereye mu Rwanda, aho ikipe ya APR yageze ku mukino wa nyuma ariko ntiyatwara igikombe kuko yatsinzwe ku mukino wa nyuma, maze igatsindwa n'ikipe ya Tusker yo mu gihugu cya Kenya ibitego 3-1. APR bikaba bitarayiciye intege kuko mu mwaka w'2004 Sekafa yongeye kubera mu Rwanda, maze ikipe ya APR igatwara igikombe itsinze ikipe ya Ulinzi Star yo mu gihugu cya Kenya yitsinda ibitego 3-1. Mu 2005 Sekafa yabereye mu gihugu cya Tanzania, maze ikipe ya APR igera ku mukino wa nyuma ku nshuro ya 3. Ikaba inshuro ya mbere yari igeze ku mukino wa nyuma iri hanze y'u Rwanda, maze itsindwa na Villa yo muri Uganda ibitego 3-0. Ikaba yari inshuro ya mbere yari itsindiwe hanze y'u Rwanda ku mukino wa nyuma igataha nta gikombe itahanye. Ikaba inshuro ya kabiri yari igeze ku mukino wa nyuma ntiyatwara igikombe, bikiyongera ku yindi nshuro yari ifite igikombe kimwe yari yaratwaye mu mwaka w'2004. Mu 2007 ikipe ya APR yatwaye Sekafa ku nshuro ya kabiri, aho ku mukino wa nyuma yatsinze ikipe ya Uganda Revenue Authority yo mu gihugu cya Uganda ibitego 2-1. Mu mwaka wa 2010 Sekafa yabereye mu Rwanda, aho ikipe ya APR yatwaye Sekafa ku nshuro ya 3 itsinze ikipe ya St George yo muri Ethiopia ibitego 2-0. Mu 2015 Sekafa yabereye mu gihugu cya Sudan, maze ikipe ya APR itsindwa ku mukino wa nyuma na Vitaro yo mu Burundi ibitego 2-0, maze eba inshuro ya kabiri ikipe yari igeze ku mukino wa nyuma ariko gukura igikombe hanze biranga bibingora bahise. Abariyo bakomeza guhonda agatoki ku kandi bati twebwe twakuye igikombe muri Tanzania mu mwaka w'1998 ariko mwebwe muzapfa mudakuye igikombe hanze. Muri 2014 Sekafa yabereye mu Rwanda, maze ikipe ya APR igera ku mukino wa nyuma ariko ntiyatwara igikombe kuko yaje gutsindwa na El Merreikh yo muri Sudan igitego 1-0. Iyo yari inshuro ya kabiri ikipe ya APR itsindiwe ku mukino wa nyuma ntiyatahana igikombe, biza byiyongera ku zindi nshuro 3 yari yaratwaye igikombe iri mu Rwanda, n'izindi nshuro yari yaragiye iburira igikombe iri hanze. Mu 2024 Sekafa yabereye mu gihugu cya Tanzania, maze ikipe ya APR igera ku mukino wa nyuma, aho iminota 90 yarangiye ari igitego 1-1, maze bongeraho iminota 30 yo kwikiranura nayo habura gica habura ikipe itsindi yindi, maze bitabaza penalty. Ikipe ya APR yaje gutsindwa n'ikipe ya Red Arrow yo muri Zambia penalty 10-9, maze ikipe ya APR yongera gutaha mu Rwanda idakuye igikombe hanze. Umuvumo ubukomeje ku nshuro ya 3 idatwara igikombe iri hanze y'u Rwanda.
Abareyo bakomeza kuvuga ko ikipe ya APR FC ko nubwo yatwaye ibikombe byinshi itazigera ikura igikombe hanze. Bavuga ko aribo bakiyoboye kubera ko bakuye igikombe hanze.